amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro amahoro iwacu. Ndakora mu kigihe nshuti mugenzi mukunzi wa kino kiganiro amahoro iwacu utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Leonidas Manakiza hamwe na Samuel Sabimbona twagutunganirije kino kiganiro. Turacari muri komine ya Kayogoro iri mu ntara ya Makamba, tukaba tukiri kumwe n'abakozi b'Imana twari kumwe mu kiganiro giheruka, aribo Pasteur Mahene Gabriel, Pasteur Niyongabo Desire, Chidikoni Ntambaga Onesphore, Chidikoni Vyizigiro Ezekiel hamwe na Pasteur Girukishaka Emmanuel. Bakaba baratubwiye ko amahoro ashigikiwe n'umwimbu mwiza ngo bituma abantu bibanira mu mahoro. Uno musi naho babane batubwira ico bakora kugira ngo ayo mahoro n'uwo mwimbu mwiza ntibisubira inyuma. Babare baganira na mugenzanje Samuel Sabimbona. Murakoze cyane. Urumva mwumvise yuko umwimbu, ibyo kurya, ibikorwa by'iterambere ari umushinge ukomeye w'amahoro. Mbega none kugira ngo mwebwe iterambere rigumeho, abantu bakomeze baronka ibyo kurya, muriko mukora iki kugira ngo abantu mubagwanye mu bunebwe aho murongoye mu mashengero musanzwe mukoreramo? Pastor Gabriel. Igikorwa cya mbere twebwe abakozi b'Imana twitwaririka, ubwa mbere turasengera abantu Imana yatujeje. Ubwa kabiri tugwiza impanuro, tubahanura tubereka yuko bakwiye gukora ibikorwa vy'iterambere, ibikorwa vyo kwiteza imbere, guteza imbere igikorwa c'Imana, guteza imbere igihugu cyacu. Izo nizo mpanuro za mbere twama dushira imbere. Ikindi twama tubahanura tubereka yuko bakwiye cyane cyane kugwiza urukundo, umuntu agakunda mugenzi we uko yikunda, kuko ahari abakundana niho n'Imana iba ivyagiye, kandi ahari abakundana niho n'ibikorwa by'iterambere bija imbere bikagwira, niho n'umwimbu wiyongera, niho n'izi nyubakwa za kijambere turiko turubaka ubu niho dushobora kuzubaka, kuko tuba dufatanije na bagenzi bacu, dukundanye, dufatanye mu nda, duhanurana, twerekana ivyo turushanya mu vyerekeye vy'iterambere. Kandi ikindi muri iyi komine yacu cyane cyane ya Kayogoro, icerekana yuko hari amahoro kandi hari urukundo, hariho amashuri yiyongera y'abana bacu. Kare tuvuge nko muri 1993 nta mashuri twari dufise yisumbuye, 94 nta mashuri twari bwaronge yisumbuye, ariko ubu abana bacu bariga amashuri bagahereza muri iyi komini nyene, bakaronka impapuro z'umutsindo. Kare umwana kugira ngo aronke urupapuro rw'umutsindo, bamwe baje Gitega, abandi baje i Bujumbura, abandi baje Ngozi, abandi baje mu zindi ntara, ariko ubu umwana ariga amashuri ashaka agahereza muri komine yiwabo. Ivyo rero turabishimira Imana cyane ko yashishikaye gukoresha nuko abantu bayo, cyane cyane dushize imbere umukuru w'igihugu, we yuguruye ubumenyi mu gihugu ajejwe, bigatuma iterambere ryiyongera. Ego sindabizi kuri Pastor Desire, namwe mutera intege gute abantu kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu, ko twumvise yuko iyo abantu baronse umwimbu bakaronka ivyo bafungura ari naho baronka umushinge wo kuremesha amahoro? Murakoze cyane. Twebwe nk'uko umukozi w'Imana yamaze kubivuga, ikintu ca mbere dukora ubwa mbere n'amasengesho. Ikigira kabiri ni ukwiyegereza ishengero, tukaryegera, tukababwira yuko igumi naho turi mu mahoro ariho nyene dukwiye gukora kugira ngo nanone ibikorwa vy'Imana bibandanye. Kandi mu mahoro
hari aho abantu barya bagahimba kumbure bakibagira niyo bahoze kera. Tubabwira tuti ikiri imbere ya byose ni ugutegura imitima yanyu mukiyeza, hanyuma mugakora ibikorwa by'Imana, iterambere rigaca riboneka mu ishengero, abana bakaba abana b'ishengero by'ukuri, hanyuma n'ishengero naryo rikiyongera. Kandi turabibona nk'ini wacu muri iyi komine ya Kayogoro, cyane cyane nk'uko namaze kubivuga, nka twebwe turi hariya nk'epfo hariya ku rubibe, turabona ukuntu ishengero riguma ryiyongera. Ibyo byerekana ibikorwa byiza Imana iriko irakoresha abakozi bayo. Rero turabiyegereza, tukabahanura cyane cyane kiri imbere ya byose, tukabereka kwicisha bugufi no kurwanya ikintu cyitwa ubunebwe, bakagorora amaboko yabo, tugakora igikorwa c'Imana. Mbega Pastor Onesphore, igituma mugwanya ubunebwe mu bakristo banyu mutinyiki? Alicete Paulo yanditse avuga ati ubutarima ntakarye. Hari n'ahandi yavuze yuko mu bikorwa by'Imana yarimwe yavuga ati amaboko yanje yagenda nkenura muri vyinshi. Ni ukuvuga rero twebwe nk'uno munsi cyane cyane mu gwaruka, iyo abana bagiye kwirigara canke bakaja mu makarata bakaja mu kamari hava y'ubwicanyi. Ni ukuvuga rero turagwiza ijambo ry'Imana, na cyane cyane ugwaruka nk'akarorero aho mperereye, usanze mu ishengero baguze mixeri, bakagura ibitare, bakagura amaogane, bakagura amamplify, bakagura amasupika, ukazubona n'ugwaruka nago mu gwaruka bigiye kuri bakuru babo, ukazubona abanyeshuri nibo twari tuzi yuko umengo barakenye, nabo nyene ukabona baraguze mixeri, ukabona baraguze ogane, ukabona baraguze amasupika. Ejo mu gitondo ishengero iyo badutumiye tukaja kuvuga ubutumwa handi, abaririmbyi bakuze bakagenda, ishengero ntirisigara ryiburase, duca dukoresha bimwe gwagwaruka gwagura. Ni ukuvuga rero ubutunzi buca bwiyongera iyo twigishije abana, iyo twigishije ugwaruka gukora, mu vy'ukuri n'ishengero rirunguka, turonka ivyamwa vyiza. Pastor Emmanuel, mwari mwavuze muti hariho ugwaruka bakwiye kubandanya bigisha, ariko Pastor Onesphore yaravuze ati hani wacu n'ugwaruka nago ruriko rurashiramwo amaboko kugira ngo ruteze imbere ishengero nago nyene gwiteza imbere. Mbega mwebwe igihe mwavuga ugwaruka mwabonye iki biruhanamiye muri ayo marigara mwavuze? Murakoze cyane kumpa ijambo. Burya abarundi barazi kurangiriza amajambo menshi mu mugani umwe, bavuze ngo utosora ifuku yamiza amakatsi. Ni by'ukuri koko turafise amakenga kandi turafise ibyadutera. Hariho ugwaruka rumwe, cyane cyane ugwaruka rutaba mu ishengero, rurya ni gusanga ruri ku marigara, kandi ndetse niyo muyaze ukabona ntimushobora guhuza. Abo rero nibo tuvuga tuti byari byiza ko hatangwa ibiganiro, mbere n'uburyo butomoye neza bwo kubafasha bakava ku marigara. Ariko ugwaruka mu ishengero, kubera ijambo ry'Imana bigishwa, kubera indero batozwa mu ishengero, abo ntibakunda kuja ku marigara, kubera bama babwirwa ijambo ry'Imana, bakabona n'ijambo ry'Imana rivuga ukwizera kutagira ibikorwa, utakora ntakarye n'ibindi. Kandi ikindi dukora ku bijanye n'ibi bihe turimwo, turagira ibiganiro mu migwi yose, abubatse tukabagira ibiganiro, ugwaruka tukabagira ibiganiro ku bijanye no gukamisha aya mahoro kugira ngo turonke ibitubeshaho. Uyu munsi turi hano hariho imyimbu myinshi, turafasha abubatse kubungabunga umwimbu, kuko iyo ubaye mwinshi barawigina, ejo basanga bararengeje. Kandi turabafasha kugira ikirangaminsi c'uburimyi kugira ngo bamenye bati muri iki gihe twora imibi ho kwimbuka ibi. Na cyane cyane nk'ubu abafise imyonga bashaje mu myonga bakarima imboga, ibintu byera n'ingoga, kugira ngo bamenye baze barasahiriza ibi bindi twaronse bimara igihe kirekire. Muri ubwo buryo rero niho tugerageza gufasha abanyeshengero, tukabibabwira. Kandi niro by'amarigara nabyo nyene ntitujya kubibwira ugwaruka rwacu kugira ngo bafashe barya abanyagwaruka bandi abahurira ku masoko canke ahandi bahurira, kuko uri umutama ujye kubana n'ugwaruka baba ngo genda bamutama wewe iby'igihe cyanyu cyo byarahetse. Hanyuma ikindi twoshimira Imana
nuko mutama mugenzi wacu Mahene yavuze iby'amashuri nuko ubu munsi ugwaruka rworohewe ku byo kwiga. Cyewe narize ku birometero 15 ngenda ngaruka nkakoresha ibirometero 30. Ivyo rero iyo tubwiye abana barumva yuko uyu munsi Imana bakora ibitangaza, ubutegetsi bw'abakora ibitangaza bakaba biga hafi. Kandi mu nyigisho dutanga turahimiriza ugwaruka kudata amashuri. Birababaje jewe nabonye igicapo c'umukobwa batemye azira ko yasamye inda, byaranteye agahinda. Kandi byatumye numva nkwiriye kubana icyo gikorwa cyo gufasha abanyeshuri ko bahimirizwe bige bareke kwifatanya n'abahumbisha. Ibyo byose nibyo dukora mu ishengero, na cyane cyane muri bino bihe abantu bigina ubutunzi, kuko umuntu afise ubutunzi abona byose ko byakwiye, kandi ntibamenye yuko bushobora guhera mu kanya gatonye mu gihe batabugenjeje neza ngo babukoreshe nk'uko bibereye. Yego murakoze cyane. Ngira ngo Pastori Ezekiel nabonye yaciye agira ati ndagomba kugira icyo nongera ko nkurikije ingaruka zo kwirigara canke z'abanebwe na cyane cyane mu gwaruka. Urumva nabonye agira ati hari icyo ngomba kongerako. Mwagomba muvugiga Pastor. Murakoze cyane, nk'uko bagenzi banje bamaze kwivuga ko abakurambere baciye umugani ngo ibyo uzorya wamugaye ubirondera ugikomeye. Hari igihe rero abantu iyo babonye ibintu bikiri ku murongo bigenda neza baca begera hejuru gusa batamba amayaya, ariko bakibagira yuko aho bukera birashobora guhinduka. Hama rero ikindi kintu abanyarwaruka batazi ni uko umuntu adashobora kwamana inguvu. Bugiye umuntu amaze kurenza imyaka 50, iya myaka yindi iba ari inyongera gusa. Imyaka yo gukora neza n'inguvu nugushikana ku myaka 50 gusa. Rero iyo umuntu akuje imyaka 50 yama mu kabari gusa, yamara yerera, yama yiryohera gusa, mu nyuma biraheza bikamuhinduka, agasha rero yicuza ati yo nkamenya. Rero abanyarwaruka bacu mu by'ukuri barakwiye kuraba bakabira kuri twebwe ingene twatabiye mu bihe byarenganye, hanyuma kugira ngo nabo nyene mu bindi bihe nabo bazoce baturamira nkuko nabo twabarize. Mu by'ukuri uravye nk'ubu ibisagara biriko biragwira, abanyarwaruka bishi usanga bishinga batama amayaya gusa, umenga ni ibintu by'amaraha gusa. Ndafise ubwoba yuko mu yindi myaka hazohava haba ingaruka mbi. Bamwe ndamaze kubabarira ndi amutahagabiye iminsi irahindagurika, ibyo uzojya wamugaye uburondera ugikomeye. Kandi mu by'ukuri iyo umuntu apanze porogaramu neza mu buzima, Imana yiduhaye ibikwiye byose ko Imana ntiyihenda. Amaboko yonyene numutahe ukwiye, umuntu arashobora guhera kuri 0 akaduga ugasanga yabikoresheje neza, ugasanga arabayeho neza. Murakoze. Mbega kumenga ugwaruka gobuga Pastor Onesphore ntibagomba gucoka, mubafasha gute kugira ngo barye babiza kuya mu bibibutse? Murakoze cyane kumpa ijambo. Ntacimana itakoze kugira ngo umwana w'umuntu amererwe neza. Turakunze kubafashana cyane cyane izaburi zitangura ngo ntukagendere mu nzira z'abanyabyaha, ntukicarane n'abacokoranye, ariko ibiguhimbara nibibe mu byagezwe by'uhoraho, kandi ndabari byo ushira ku mutima ku murango no mwijoro. Hari ahantu rero dukunze kubafashisha, uzomera nk'igiti camana itoto camira igihe cyacu. Iryo jambo iyo turishikirije ugwaruka uno munsi mwishengero hari uburyo bwinshi bwo gufasha, kandi natwe tubishima cyane. Hariho ibitabo biriko birandikirwa ugwaruka twebwe tutahora tubona, twe dukuze, ibitabo vyigisha abana. Iyo babirose uno munsi mbere n'igikorwa c'Imana usanga mu bana uno munsi bariko barigishanya. Hariho igitabo citwa Urugendo ruruta izindi. Ubwo rugendo ruruta izindi abana barukwirikiye neza uno munsi, usanga n'abandi bariko barajijuka. Turabafasha rero, kandi uri kuravyitegereza turafise ivyizigiro, kuko ejo turabona ejo ni heza kuri urugwaruka. Tumaze kubereka ayo majambo tukavuga tuti muzomera nk'igiti camana itoto camira igihe cacu, ni wakora ivyiza uzobisanga imbere. Ariko nimwicara tukabereka yuko hari ingorane ku munebwe. Ego turabona rero yuko imbere ari heza, nitwo kwihebura, kandi naho ugwaruka rumwe ruri hariya. Ariko cyo notanga nk'akarorero kamwe. Mfise umwana w'umunyeshuri, ariko iyo ageze mu kiruhuko anyaka icavomeramwo, agaca aja mu matafari
muri ayo matafari rero akajamo gafyatura nza mbona mbara ngo ninda muha ibitaturire hanyuma nkaca ndemuruka kuko iyo ahejeje mu kuja kwishura aradandaza ayo matafari akigurira impuzu wanashaka na minerivare amwe akamfasha. Rero notanga impanuro ku bana bakija kwirigara yuko bofata isuka bakaja ku mirimo, ndabaremesha yuko ejo ari heza, ukuye amaboko mu mpuzu ejo mu gitondo ni heza. Nkako Pastori Desire turiko dukora kino kiganiro abanyeshuri bari mu buruhuko, none mwebwe muriko mubabwira muti ubwo buruhuko babukoreshe gute kugira ngo nk'uko Pastori mugenzi wanyu ahejeje kubivuga bakamishe inkomezi zabo ibyiza vyejo. Murakoze cyane. Twebwe icyo turiko turategura kugira ngo dufashe urugwaruka rwacu aba banyeshure bacu, turiko turategura amakando travail kugira ngo nibaza ku maparuwase tubahe ibikorwa bakore. Base barakoze, kumure bakuru babo barakoze, ba mama babo barakoze ku maparuwase, nabo tubereke yuko ibikorwa atari vya ba mama gusa na ba papa gusa, ariko nabo bakwiye kugurura amaboko bagakora igikorwa c'Imana. Ivyo vyerekana yuko urwaruka rwacu turukunda, kandi vyerekana yuko tutagomba yuko urwaruka rwacu ruzingama, kuko iyo abanyeshure batagiye mu bikorwa baruhutse baca baja kumarigara. Rero mu kugira ngo tubarinde ayo marigara tubaha ibikorwa bakora, hanyuma bamaze gukora ivyo bikorwa ntibazoja kumarigara, kuko kumarigara atari ingeso mbi gusa bazohakura, nta kindi kintu na kimwe. Ariko umwana niyirirwa mu bikorwa agakora ejo agasubira hirya ejo agasubira, hazogera hasubira ku ishure ivyo vy'amarigara atabigiyemo, kandi ivyo bizobafasha mu buzima bwabo, natwe abavyeyi babo tuzonezerwa. Bizofasha abo bana mu buzima bwabo kandi abavyeyi bazonezerwa. Mbega Pastori Gabriel, mwebwe ndabona murahumuye, umuvyeyi anejerejwe n'umwana, urugo nk'ubwo ruca rumera gute? Umuvyeyi anejerejwe n'umwana nukuri aramererwa neza, araryoherwa, yumva afise ihumure mu mutima yuko imbere yiwe amaze gushika mu zabukuru azoronka umusubirizi ameze neza, azokubaka umuryango, azokubaka abo yibarutse, mbere azokubaka igihugu, azokubaka ishengero ry'Imana. Iyo umwana yumvira umuvyeyi, umuvyeyi yama yizigira umwana wiwe ko ari umwana w'intungane. N'igihe umwana agiye gutembera, ariko agiye ku rusengero cyangwa agiye ku ishuri, azi yuko umwana wiwe afise ingeso nziza, arizigira ati umwana wanje ariko ariga, umwana wanje ari mu bagenzi, azoza atamaramaza, azoza azanye ibikorwa vy'ingirakamaro. Umwana wanje ko ariko ariga afise ingeso nziza, ndizigira yuko azogira akamaro ubuzima bwiwe, kuko hajya umwana igihe ariko ariga afise ingeso nziza ateza imbere igihugu, agateza imbere umuryango, akiteza imbere. Naco gituma rero umuvyeyi anezererwa umwana wiwe igihe afise ingeso nziza. Sindabizi muri bando bakozi b'Imana hari uwo kongera ko umwana ga Pastor Emmanuel akunejereje, hajya mu muryango umwana anezereza abavyeyi, mu mwumva gute? Murakoze cyane kumpa ijambo. Jewe ndashima Imana kuko abana Imana yaduhaye ntibigeze badutera ingorane aho twokwihebura. Ubu bigiye kungora ubu kubera yuko bose bamaze kwishibukira bakigira mu bikorwa by'igihugu, naho ubwa mbere baje mu buruhuko na cyane umwami nta kindi nasubira gukora, nkuko muri data Onesphore bivuze, bakiyungunganya mu buryo bwa minerivare canke ibindi bikenerwa, nanje bakansahiriza nkakora ibyo nshoboye gukora, ibindi bakabibandanya bakabikora. Rero umwana aranezera umuryango, aranezera abavyeyi. N'uyu munsi nta munsi n'umwe tutabibuka. Iyo turi muhira turabasengera, mu bikorwa barimwo, bari mu mashuri tukabasengera kugira ngo babandanye muri ya nzira batanguriyemwo,
yanzira agakiza babandanye gushingira intahe ibyo hakiza baronse ku kazi mu bakorana no mu mashuri aho biga. Umwana nezera umuvyeyi rero aba sinzi uko no bivuga ngo nabirangize, aba umushinga ntahe mu rugo, aba umushinga ntahe mu bandi, aba utegura akazuza k'umuryango wiwe kandi agategura akazuza k'ishengero. Igihugu kikanezwa nuko abana banezereye imiryango, kandi igihugu cononekera mu miryango. Iyo abana batanezera imiryango ntibanezera igihugu, iyo abana batanezera imiryango ntibanezera amashirahamwe, ntibanezera amashengero. Boneka rero yuko abana iyo banezera umuryango biratera iteka umuryango. Ikindi naco ni ugufasha imiryango, kuko ari imiryango imwe usanga ikumira abana, ikabahahamura, ikabuza uburenganzira barakwiye kuronka. Ntibaza yuko iyo miryango nayo nyene yogirwa inama maze abo bana bakaronka uburenganzira bubakwiye mu miryango. Kuko ejo namye mbaza ngaha mbe none ngaha hariho bamayibobo baboneka ngaha mwibarabara batoya, ngaha nta bamayibobo bahari, mugabo hari utwana duza tugakora udukorwa hama tugataha. Ariko ahandi kubera abavyeyi bamwe usanga babahamura, usanga hariho abana n'ubu batemera gutaha iwabo, kandi iyo umwana atari iwabo atozwa ingeso y'aho hantu ari, akagira ingeso y'agahinga y'ubunyamaswa. Rero nkaza rero yuko umwana anezera umuryango iyo afise indero nziza. Birababaza umuryango iyo umwana agize umutima mubi w'ubukoko, kandi umwana nawe nyene arababara iyo atakiriwe neza mu muryango, agaturatuzwa, agakoresha ibikorwa biremereye bimuvuna. None rikosaba imiryango n'abavyeyi nabo nyene bakagira uruhara mu kugarukana umutima ku bana, maze abana bagahindukira bakaba mu ngo zabo. Kuko ibi bijanye n'abana bata imiryango yabo bakaja kuba handi bishobora kuzana ingaruka y'umutekano muke mu gihugu cacu, kuko abana bashobora gutera amabuye abantu canke bakabiba, tubibona mu masoko amwe. Ibyo nabyo nyene bizana umutekano muke, kandi hari aho usanga umengo nabo bashaka kononera igihugu cacu boca kuri abo bana, kuko bamwe bamaze kumera nk'ibyihebe bakaba bokora ibidahesha izina ry'Imana icubahiro, bikazana amahoro make mu gihugu cacu. Murakoze. Ego, birumvikana rero yuko muri ko murahanura ugwaruka na cyane cyane aba banyeshuri bari mu buruhuko yuko bogorora amaboko bagakora ibikorwa bakanezereza abavyeyi, kuko ngo bazoba bariko barabasahiriza bongera banitegurira kazoza keza. Mushinga ntahe Leonidas, umenga murafise icyo mugomba gushishikarira. Murakoze cyane. Twego tubavuga kugwaruka, kandi ugwaruka nabwo nigo nkingi y'iterambere, kandi ugwaruka nibwo kazoza k'ishengero, kazoza k'igihugu n'akazoza k'imiryango. Twagira rero tube turacira umugani ugwaruka, kuko ndabona ko abantu bose turi kumwe barahumuye. Ni byiza ko bocira umugani ugwaruka. Ahatanga kuvuga bati iziza guhona zihera mu ruhongore. Mbega Pasteur Ezekiel bagomba kuvuga iki? Iziza guhona zihera mu ruhongore. Byumvikana yuko aha turi hari abandi, natwe aha turi hazoba hari abandi. Rero ibintu mu gupfa bipfira mu runganwe rubi. Dusomye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, kije gitabo hanini kirimwo amajambo Mose yabariye urunganwe rwari hico gihe, nibo bari baramukiwe kugira ngo bajabuke Kanani. Abandi benshi bari baheze mu bugaragwa. Ariko turabona amajambo yashimikiye ko ngo nuko rero ngo yamabwirizwa amagezi uyu munsi ngo muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu. Turabona heshi yashimikira ku bana babo, kuko ari nabo bazoca babasubirira. Aha mwisi turingendagenda, uburyo umuntu amara imyaka mike cyane. Nene ko Mose yavuze muri Zaburi ya 90 ati imisi yacu ihera nka arakanya gatoyi ko kuzuza umutima. Ubundi yavuze ati buryo umwana apfa mwiterura. Nibyumvikana yuko iyo umuntu ateguye neza abana, abariko arategura ishengero ryejo, abariko arategura igihugu cejo. Nta hantu na hamwe ho biterambere canke ho bivyiza mu gihe abana batoba bariko barategurwa ko bakabaye. Mubo honyene murabona yuko amashengero aragwiriye, aheshi usanga amashengero yuzuye. Twavuga tuti reka ibyo by'abana
tubireke nta bindi bigikenewe kizima ishengero ryagwiriye mu myaka 15 amasengero boshashira kamagufuri abana nabo cyabaye ibyahoke gusa iparangane rero abana nibo kazoza kishengero nibo kazoza kigihugu tukwiye kwitaho cyane gose kurushiriza murakoze Pastor Onesphore cyo mwongera ko kuri ico ego ndacongera ko nyine bavuze ngo iziza guhona zihera mu ruhongore nanjye ndawushigikeza uwundi ngo umwana uri buheke ntumwishurume vyumvikana yuko umwana uri buheke ntumwishurume kuko yohava kwanduza umwana uri buheke umugira neza hakiri kare umwuhagira hakiri kare kugira ntaze kukwisha ivyondo nukuvuga rero uwo mugani iziza guhona zihera mu ruhongore nukuvuga nitwareka abana bacu bakangara tukabareka bakaja mwirigara ejo ni vya bindi mwene data yavuga hazoba akaje kose umwana ugasanga kuko yabaye icihe bukabona afasha amabuye kuja kumena imiduga y'abandi n'ibindi nukuvuga rero abavyeyi two kwigisha abana guhera kuziko ya ndero ya kera yo kuziko wa mugani wo kuziko ca gitito cyo kuziko kikagaruka nukuvuga rero izo nyigisho zo kuziko za kera mu gwaruka zikwiye kugaruka kugira ngo izo nyana zacu ntizihere mu ruhongore nico nari ngomvye kunganira mugenzi murakoze cyane turakengurukiye abakozi b'Imana baduteramishije aribo Pasteur Mahene Gabriel Pasteur Niyongabo Desire Chidikoni Ntambaga Onesphore Chidikoni Byizigiro Ezekiel hamwe na Pasteur Girukishaka Emmanuel dukengurukira nawe warutize yompi eka ntibagiye na wewe wamudutera kamo utubwira ko ufashwa n'ibiganiro byacu nubu ufite ikibazo cyo wunganira telefone ni 79 amajana 387 199 iyo urashobora kuyikoresha no kuri WhatsApp Leonidas Manirakiza hamwe na Samuel Sabimbona twagutegura kino kiganiro turagusezeye naho butaha Ico cyari kiganiro amahoro iwacu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashaka no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi ushobora kudutelefona kuri telefone yo mu biro inomero 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye tukwifuriza amahoro ahubaye naho butaha.